Reka rero duhe ijambo abantu babiri duce tugeza aho neza ko atabanje guha ijambo Amor Fati la fois passée wasanze dukase n'uburahatswe vuja ku ijambo. Semerera ndakuramukije. Mwaramutse bwana Fati reka nigane mwiriwe sinzi ahantu uri. Sinzi ko munyumva. Turakumva komera mwiriwe mwaramutse ahantu hose uri ja ku ijambo. Ni mwiriwe aho ndi kandi ndakuramukije. Ubwa mbere bwo nje kubera hari umuntu yanubikiye sinari dafopa narakumvise nari nakumvise umuntu yanubikiye audio yawe kuri WhatsApp ivuye kuri Facebook. Uri kuvuga ikintu novuga ko ukora nka analize ku muntu yitwa Bahagarike. Ubishyiramo human numva ari ikintu kiri interesa nico gituma wamusene naraje je naizi ngo babigize cyoshatse ko mvuga ariko urumva ko ati warugeze kuvugara. Reka rero ndagushimiye ko mpaye aka kanya kandi kuwuganije space ni ijambo rije ko tuganire. Ubwa mbere bwo burya hari umuntu igeze kuvuga ati Amor Fati ukamufatiriwe nta kibazo uri off mbo ndashobora kuba turahahunga Desire kubwa ducunguza umwanya hanyuma ugarutse turaguha ijambo niba Amor Fati hari ikintu kigufatiriye birashika muri famille. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe, naho nyene badasangiye umugambwe uburundi urabakeneye bose. Reka dusubize ijambo Amor Fati. Yesemere urakoze, reka ndananyarutse kandi urakoze no kudindira. Ikintu kimwe wanashaka iyi topic washize hati kuki leta y'u Burundi imaze iminsi yiruka kuba yikebura. Semerera hari amana antuza ama analysis ukora nibaza ko kenshi kwereka ikibazo aho kiri. Burya niko mvuga kuri sense of humor ukoresha kandi agenda kubwira ukuri ko ijya freedom uvugisha canke izi space ubona dukora tuvuga anagiye nkubwira ko zizohindura Burundi. Kuko wigeze kuvuga umengo nitwa Karegwa ijya freedom niyo libera ibihugu. Yavuze ati turabashengerana ngata. Sishatse gusanga ijambo ariko aravuga yakoresheje ngo twebwe turabashengerana ngata. Tiduhanura ati ntaco duhanura. Ndiko ndakwereka nabo bitwa ngo bafise ayo mabanga yo guhanura. Unyine warumvise ibyo bakubwiye muri rya analysis wakoze. So wabaje ikibazo rero ca nobwa nk'umwarimu uzi inyisho. Hariho rero ibintu burya kugira ukebura ikintu nuko kiba givuga ati uracafite n'ishize ko cohinduka kaba kivamo ikintu ciza. Ukebura umuntu wibaza ko yovayo. Iyo tuvuze CNDD-FDD ni nko kwa kundi wovuga sinzi garbage canke ibintu ushira muri bin kugira uje guta, niko nobigereranya kuko ideology yabo ari ideology no bakwishingiye ku by'imbiro by'ihonyabwoko. Kuko ubona nabo bakorana nabo hari za FDL bavuga ngo bari kumwe. Urabona ko ari esprit kwa kigihugu kuko niho nama mvuga nti kugira Burundi buzokenuka aba madeba abantu bakavuga umuntu wese akavuga kuko ntibyigeze bibaho mu Burundi. Curaba nk'ubu nkawe wese merera hari ubundi muntu mbona kuri Facebook yitwa Moses n'abantu burero buke ku maradiyo bita ama mainstream media top yo wumvise kuko abajayo bari abantu babatekanije kugira bajeyo canke no kuvuga ijambo ryaro nk'abantu babazi message we gupasa canke we kuvuga. Nico gituma ubona abantu benshi bariko struggling muri iyi minsi kuja muri débat kugira bavuge débat. Uco usanga nico gituma wanashaka nawe nakwihanganishije narumvise warabuze umuvyeyi akazaga ukaza wumva aho kuvuga ivyo uvuze
bagiye kuvuga ku muvyeyi wawe cyangwa bagiye kuvuga ku vy'ubuzima ubayeho, ivyo ukavuga ati biba bigize iki. Iyo byavuye rero ni wa muco ko abantu batamenye ibintu bya débat, kuko abandi amahima bahora kera baravuga ati n'abantu baganira ku bantu ngo umuntu abayeho, ngo uyu avukana naka, ngo uyu aba ngaha, ngo uyu kandi content wavuze nta n'uri karayagisako. Ikikwereka rero abantu batamenye débat, abantu nibaza ko tungeso twadushikeyo, kuko haragowe ufise ivyo anyegeza mu buzima bwiwe, ariko sino CNDD-FDD ukuvuga ngo y'u Burundi naragutera intege. Burya nta kindi kintu buyumvise umuntu ibyo uvuze byose ikintu akwishura ngo tuzohura ngo shanga ngo tuzogira iki. Ni umuntu mu gifaransa avuga ari independant, yataye umutwe canke atazi ibyo arimo. Kuko aho uri ibyo ukora ufise your right, kandi urazi ko n'igihugu urimwo. Kenshi muranda nabona ama video, urazi ico bivuze ikintu bita accountability nabo ho kivuga. Iyo tuvuze accountability ni kuvuga ko ijambo uvuze uyu munsi, ijambo uvuze nka Amor Fati, ejo uzorinzanire cyane hirya y'ejo. Hamwe ndagibuka canke avuga nti ndakivuze igikorwa ukoze kikamo kavuga ati iki naho hera imyaka 10 nzogisubiramo kandi ndagisigura. Ni naco gituma rero abo dukunda kubwira ati la révolution est en marche, abasende DFDD bobo is a collab. Sinovuga gute si leta n'agatsiko kamaze gukolapsinga, gusa kubera abitwa ko bayigwanya wanashaka bamwe ataratabura n'ivyo barimo. Iyo mvuze kudatahura baracatinya débat, kuko ibi by'imigwi kuko ndakubwiza ukuri ko a common vision ari ikintu bavuga ngo this choc this is déjà yiranye. Abagwanya ko iyo systeme mbi, kuko systeme mbi gwanywa n'abantu bose bazoboneka, kuko ibi byose ubone bigize iminsi bishushe ngo za rede tabara ziki ko nagenda kubwira umunsi abantu bazomenya ikibazo bahanzwe naco bazomenya umuti. Ndaguha akarorero, wigeze ko bari kuvuga no ku bintu bya umengo bya trauma canke mental health, sindavyibuka. Naravye ama video yawe ko barayinukiye mbona ni wow. Wari kuvuga uti cufata nk'umuntu afise afise kiba c'ubugwayi, ukacumbwira ati diagnosis, reka tuvuga ati okay hariho umuti, ukagumubwira ati hariho umuti, ntaco uriko urakora, ukamumwizeza ati hariho umuti. Aho yoja no kwiraba akavuga ati nibo umuti utanahari barabe ukundi kuntu bokora, ari kuko iyo hatabayeho umuti nyawo uvura, harabaho ico bita ntuze therapist for management. Ivyo rero ugasanga abantu bari mu kwidigadiga ama ego canke ego zikaduga, ugasanga uri kubakira ku kintu c'ubusa, ukaca uvuga ati ega ta muntu nta obligation gutanga solution kuri iki kintu. Kwemera cyo nyine ukavuga uti I don't know canke na failinze aha, nizo zizana za accountability. Kuko semera waho uri even drunk driving canke ukanywa hamu nimbari ukanywa inzoga ukanagira hari n'ibintu utakaza. Rero none CCM uvuga ati bwicanyi, ukazamva umuntu ngo yitwa embegwa ngo twebwe ngo turabahutu ngo nabake abashengera nangata, ukumva ni ibintu biri shameful. Nigeze kubwira abantu nti mu Burundi ikibazo bazosanga ibi byose tuvuga ngo by'ubwoko by'iki haza kagwe umunsi twokuraho abantu biyitirira ibi bwicanyi bakama bayishira inyuma y'ubwoko, inkozi y'iki umwicanyi. Uburyo tuvuze ati umuntu yagiye mu makambi y'impunzi mu mashure, ukabanza kumubona nk'umwicanyi, ushaka kureke nuko umwita na label wo muha. Biba bikwiye ko abantu bafata accountability, kuko nagenda kubwiza ukuri ko barakunda kuvuga ngo abarundi baciye ubwenge, kandi I believe ko duciye ubwenge. Nico gituma ntibaza ko miliyoni 10 na zingahe zitobura ko zizofata solution. Ariko iyo twemeye agatsiko k'abantu, kuko no kwita umugambwe canke ngo leta birangora. Kandi hananje uvuga urazi hari n'abahora bavuga ngo umusende DFDD duvuga uyu munsi ndisende DFDD n'agatsiko k'abarsi n'umugambwe mu kwitwa ko ari political party, kuko political party is based on policies zikwiye kubaka societe. Abitameze uko naho nibibona by'abantu baza ngo bitera bwoba usemerera yavuze ibi ukureho ntavuge.
nabo bose batinya débat n'abatacubakiye ko kandi urakoze ni kuri komeza ajya mantuzi ukora burya azojejura benshi ikindi naco nanashimye ni post wakoze mu Burundi turavuga ibintu ngo by'ubwoko ngo ethnicity ngo uyu n'umuhutu uyu n'umutwa ukaca wumva ngo si ibintu twovuga umengo ni ibintu biteye ubwoba ngaha aho tuba handi ugasanga kuvuga black person niyo umuntu yigeze kuvuga ati be kumengo ni ikintu being black ukamengo ni ikintu bahaye indi connotation si uko byari bikwiye kuba umututsi cahuriye ko n'abandi no kuba umuhutu no kuba umutwa n'abantu ikibatandukanya n'abantu b'inkozi z'ikibi bishira mu ntuze mu tuvu ugasanga umuntu ngo agakora mu shield reka zese intwara umwanya mwe kumararangiza mbonye topic cyanibuka iyo comment bavuze aho n'abantu iswa kuba bajeje guhanura abantu bavuga ko araba atesije dugejwe sije tuje guhanura ari cyo cyitwa ngo niyo mabanga bajejwe cyo ni kikwereka a collapse system atacyubakiye ko kandi Burundi will be free izi debazo nyine aya space ntigeze abaho iyo habaye natwe atari gushikaho turi uyu munsi aho tuzoshikaho igihugu kisangomwe abantu bakirimwe bakumva ko ari proud people ukwitwa Barundi ibi byose bishika uko twamaze gukumira inkozi z'ikibi abantu bakoze ivyaha vyihonyabwoko n'ibindi vyaha bibangamiye ubuzima bw'abantu murakoze. Urakoze bwana Amor Fati nibaza ko ikintu uvuze ca débat gikenewe cyane mu Burundi cyabuze cyane gose kandi kenshi na kenshi bituma abantu baba frustré haba mu mugambo yene CNDD indani ntibagira débat haba n'abandi buhanze barabazivya neza ko hano dukwiye kwiga ku debata n'abadahuje ivyiyumviro kandi ko abantu badahuze ivyiyumviro mu bisanzwe ko kesh nje mja ari extreme ngo naje hari gihe ntabuza najewe mwameme aho nkakaro ni hacagiye ugenda kugura ikirato ukamarisa uri kurigera ukabure bikanka kugitora irijana ryakwiye na kiro kirato deja ntikumvikana wowe mwenyewe canke wataha muhira ugahindura ngo ndagisubijeyo ugatora ikindi canke uta amafaranga ugakoresha ikindi bibekara ko meme n'umuntu umwe nawe nyene hari hataba dakora avec lui même byumvikana ko donc abantu babiri byoroshe ko mudahuza mutabonene kuma mugabo iyo mu debase mugira ahantu muhuriye usanga ibintu bigenze neza nico mbona no shimikira no bweka kandi kamwe gato hari umuntu mbona avuze ikintu ari ubikunze bidashobotse naho umbwira ati bogira iminota nk'ibiri kumbure ko sano warengeje ku minota 20 ningahe unyarutse hanyuma duce tusoze urakoze cyane nico kintu izo n'ama preference kandi nzizopfa duhurije ku vyiyumviro ico tuzokwama duhuriza ko burya hari ivyiyumviro semerera afise uyu munsi bidasohoka ngo bije byo kubaka kuko uyu munsi je ko tuvuga ni nka kwa kundi ibidazi ko nibaze ko ufise sizi ndamu bizuvuga ku bintu bya mental health hari ibintu survival mode yo maze kumera kuja muri like mode ya survival hari ibintu hari ibindi bintu utabukigiraho ugitekerezaho hari umuntu yanditse ntuze ngende ibona hanyene muri commentaire Bob utsi nawe cyo kimwe na Dede yiruka ku bantu bose bavuga ibintu bitagenda neza i Burundi akarorero Pacifique Magi Rugambarara Pierre Kavore Mbonimpa Rede Tabara abo bose kuri wewe ni abansi n'abarundi ariko nyumvira ukuntu uriko uracanga kwa semerera bo reka nkwishyure kakansi tuhora duhura we ikintu twapfuye ni ikintu bita Rede Tabara ariko reka ndere nko kwishura kuko umenga ikibazo kizanye ko wantaginze ico cyose uvuga kuri Dede wewe ico dupfa kuri Dede ibindi byose uvuga ibyo by'igitoro kibuze ibyo bya economy ibi byose uvuga byose ikintu cyose nemeranye nawe ko atacu bashoboye byabananiye icyo nongera ko udashobora kuvuga Bob nuko ndabagiriza ko ari abagenocide igituma mvuze ijambo reka ndakwibutse benshi bakunda kuvuga ngo nabantu b'abanyamoko hari abana b'abahutu ahantu buta muri Bururi bishwe iyo ndakubwiye bishwe kubera banse kwivabanura n'abandi ikiye ni kimenyetso cyane gikomeye gose ko mu Burundi tuzokira hari abantu
bibonamwo bamwe nimba ari abantu bari kwiye kuba pressure ndi umurundi uyu munsi nibajya abana b'abahutu bo muri buta bari bafise option yo gukira ariko bakemera gupfa hamwe n'abandi kuko abari kwatwerega igitero baravuze bati ndi mwitandukanye ikindi naco kuri Pacifique Magira Ugambarara Amor Fati bonaza ko kenshi na kenshi iyo ushikiye iciyumviro bijya niba ko aricyo kiyari kizima ibi bintu byo kugira ntuzeye ping pong kenshi usanga twaderaye tukuva kuri sujet twariko cyo twagwa kuri débat y'abantu batari hano nabo ngo bagira ingene babivuga ko ugasanga twagiye nk'ibintu bimeze nk'urusaku canke c'est pas ku bantu deni ne boreka tuzokumbure uwundi munsi nabo ijana kwijana semerera ngombye kuza ngo ijana kwijana nemeranye nawe naba bavuzwe ngo ntibari ngaha muri space ndakora space ibyo byose ushobora kumwishyura ngo vuba niba kineye inyishu sawa okay yeah bo urakoze cyane rero sinzi ko nambonye demokrate kunze gupasa mu space abarundi novuga nti bamwe na bamwe turi ku mupfumo sinzi ko ivyo tuba twarakoze cyangwa sinzi ko ari byo sende defo yashyize mu barundi dushobora kuntabuza abantu bari hano bahunze bose umwe akavuga ati dabo kuntu turiko turaba ariko rarengana dabo kuntu gosubira mu Burundi tugasubira hamwe abandi bakaza nyabona demokrate ndashima yo tufokasinze kuri sije noza icumenga cari kuza nko mu gigano neze gukora mbaza kubeki abantu batumvikana kumbura twokoganiza ikindi kintu karaba izi njyane ziri hagati y'abantu basa n'abahunze ikintu kimwe ziva guki zohera gute ntashatse kuvuga politike gaba politike kubete kuraba ibintu ba Amor Fati bapfa nabo bandi banani biki bashobora kubisumuvuga gute ndagomba dukume dukomeza ko cyankunze kuhanga CNDD-FDD so kuvuga ngo niko ndayibona nuko niyo ifise pouvoir de nuire cyeneza ko Amor Fati peu importe ses ko ta pouvoir de nuire afise nk'iya CNDD-FDD yeje tuma kenshi na kenshi ubona naja ku bantu individuel makomba nzi yuko ubiravye mu masosiyete usanga harimo abantu batumvikana kuri si canke yindi anavyo yavuze nk'ibintu by'amadeba n'ibiki ariko bo ntarondogwe ndakwaka ijambo reka tugume kuri sujet iki kindi cyo gusa twaderape cyane gose tugasanga n'abantu twabarambiye tumenya ko hari audience nizo intrigue ziri hagati y'abo bantu batazizi reka tugume ku ino sujet kandi turambira abandi bo ugize neza semerera ni vyakunduze kumpa kanya iminota umwe canke ibiri kuko bamvuze kano gico ndabivuze ko koze komeza demokrate komeza ego urakoze mbore ko ndabicishijemo kubera gushigikira iyo leta ari mu nzira imwe nayo nibaza ko irazogira igihe ukaza twitegura space tukabivuga ko reka ko nkabuye ndavyihose ivyo sawa urakoze cyane hari umuntu yadugije Irene n'ubundi ntibatse izina mugabo menga bamanutse nashaka kumbura tubanze ku bantu bashasha Amor Fati ndaja kuguha ijambo ariko doze deja nibaza ko hari ibintu bitatu dusanga twavuye mu ganda tugiye muri ivyo icambere nuko usanga cagiye kure y'icatuzindukanye icya kabiri hari abantu batabari familie nizo intrigue mufise ugasanga ntibaciye babaye perdu canke igano kibisha ngo gacaba bashaka no gusohoka ica gatatu abari familie nabo nizo biragora kuja ko bakonvenka mu nota ibyo nzo ndaguhaye so neza ko sindakunda kwibijambo ngo neza ko atacishi bihindura sinzi umuntu yarasabye ijambo garagiye Eliza okay reka turindire Eliazar aheze hanyuma kumbure Amor Fati ubura organiza amajambo nk'atatu gusa kuvuga mugabo ntorandire urazi yuko tutobivamo uzogize neza reka tugeze hano arwanya wanje warampaye in minute ndakubona uko kuri hejuru afena genda kubaze eske ugira duhereze kuri positive note ari ikindi koma kongera ko ushaka kuvuga ariko umere nk'unyarusa kuko dusigaje mu mata umwe gusa tuje dusozera semerera urakoze hari umuntu twarukana kera yanyandikiye nako tuganira kera birahera yaravuze ngo ikiganiro kibandanye kuko
nico navuze burya kera n'abasokuru baravuga bati ukuri gushirira mu kuyaga ariko ufise gahunda yawe kandi reka ndagushimire ibi biganiro bizotransforma notre élite gushikaho ibugi tuzobitahura ibiganiro ndakubwiye tuzoshika ahantu twese duhuriza ku bintu tubibone kumwe bizofata igihe ariko tuzoshikaho duhuriza ibintu kumwe. Reka ngushimire kandi abagize ibyo bavuga bose bamwe zogerageza kubishura ushaka débat kuri jewe you are most welcome. Nta muntu numwe mbroka nta muntu numwe muri débat taza ngo tuganire you are most welcome mushake muce muza twugure yindi space mwese muce muza kuko ibiganiro nivyo bizokubaka fondation y'igihugu dukeneye twese twifuza. Semerera reka turangize kuri note nziza. Wanashaka nagushimire ugire weekend nziza abo bitwa ngo gutera ubwoba hage nabonye ufatira intuzeye benshi bona hifuza cyane bagira you are safe kandi Imana bane nawe don't be afraid. Abagutuka kuki canka ubwiye ikintu bagutuka kubawe canka gutuka kuki you should be proud of yourself. Navuze nti sinebwa abona umuntu w'umugabo ni wakivuze ko wakoze ikintu gikomeye cyane. Hari unigeze kwandikira muri abona ngo bakora ngo byitwa zibafukure n'ibindi bivuga nti bimaze kubona umuntu w'umugabo agenda akavuga ngo naka yavyawe na naka na naka yavyawe na naka ubu umuntu muki ubura umuntu muki wewe. Nivyo rero nico mvuze nti ugire weekend nziza aba bose bari ngaha benshi ariko ari kutamenya so izi débat rero bakeneye kuzijamwo bakazijamwo n'ubunyabufura notre pays izoba libre ariko twese tumeye kuvuga tugashira umutima tukavuga tukamenya ikibazo aho kiri hama tukagitorera inyishu hamwe. Mugira ibihe byiza mwese burya muri turi bamwe uko biri kose ibibazo we will overcome kandi semere ugira ibihe byiza. Ego cyane nusome lememe Yes, ni kintu gikuru afite ku ndaza muri débat ko dukwiye kuba civiliser hari igihe abantu baba bampa amakuru informel ya bahaga eden amagisenzo mu bito ngo namubise ibintu ngo bintohoreza ngo nta ivyo ni ibintu personnel nta buja muri débat public mu byukuri ne bases dukwiye kwinvita ifo modere ntuze exemple y'igihugu twifuza sino twoba tugiye hasi cyo kimwe nabo turi gukebura. Voilà, murakoze cyane je nubako space yagenze neza dukuje amasaha 2 n'iminota amasaha 3 n'iminota 2 abente abanyemesi mwagize neza cyane abavuze Amor Fati wakoze cyane gose kandi waje kuri very positive note. Sawa rero bye bye nibaza ko co-host yagiye atakindi gisigaye cyo kuvuga muge umunsi mwiza mu weekend nziza. Bye bye.